Iki ni ikiganiro kigira gatandatu kijanye n'ihonyabgoko mu Burundi. Ni ikiganiro ca mbere cyo mu 2022. Abakurikirana ibiganiro nshikiriza, iki kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe gatandatu 2022 a. Ndagize bwakeye. Jewe nitwa Patrice Ntafatiro ndi Umurundi yamuka mu muryango w'abamana canke w'abasongore mu ntara ntwaro ya Gitega muri komine Giheta umwami n'abagabo. Ndumuhutu. Hari Abarundi bahakana ko ubwoko bubaho mu Burundi, mugabo jewe ndabwemera nkabwemanga kuko uretse ko abacu bagandaguwe mu 1972 n'1973 bahoga ubwoko bw'Abahutu, nkaba rimwe na rimwe na jewe nkumigwa ku vy'ubwoko kuko nk'akarorero narize umwaka wa gatandatu ndaruha kandi narinze ubwenge aho singakumigwa kubera ndumuhutu imbere y'izina ryanje bashiraho ubwoko burimo no mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Ubwoko buri mu ngingo yabwo ya mbere nawe uraza kuvyisomera. Mu kugabangana ibiti n'ubutegetsi mu Burundi hariho n'uruhara rw'Abahutu 60% n'Abatutsi 40% bashirwe mu mabanga. Abatwagushika ubu ntaco barabavuga ko mugabo nabo nyene barashikirwa. Muri ubwo butungane burenganya bamwe abatwa barapfa gushigwamwo mu kintu citwa mu gifaransa cooptation. Kubera ivy'amoko hariho Abahutu n'Abahutukazi bafise amanota ashika 60% yo kwinjira mu gisota canke mu nyamiramabi mugabo batakigwa yamara kubwera ubwo bwoko nyene umututsi canke umututsikazi afise 20% kinjira. Icompa ivyo bintu bigahinduka kandi Imana Burundi bwashize imbere izobihindura nta gisivya. Uno munsi tuvugana mu Burundi hariho akarenganyo katagira izina kuko umututsi umwe aruta Abahutu batanu agaca asumba abatwa bose ko bakabaye. Kandi ni washaka Burundi bwarashize umukono ku mategeko yishira hamwe mpuzamakungu ONU avuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko n'agateka. Jewe rero ko ndumuhutu nagira nifatanye n'Abahutu n'Abahutukazi b'u Burundi batagira aho bavugira. Ngira nifatanye na zina Murundi wese yipfuza amahoro no kurekuriranira mugabo atabona ingene yo bivuga. Ngira nifatanye n'umunyamahanga wese akunda amahoro mugabo kumbura atamenye ibikoregwa ubwoko bw'Abahutu mu Burundi. None nifatanya nabo kubera iki? Kuko hari akagwi k'Abarundi bahakana bakumaguza ko atahonyabgoko ryakorewe Abahutu mu Burundi mu 1972 mu 1973. Mvugaho gusa kuko hari abagandaguwe imbere yaho, hariho n'abagandaguwe inyuma yaho, mugabo ko bitaremezwa reka ndabinume reka mvuge gusa ihonyabgoko ryamaze kwemezwa n'inzego zimwe zimwe. Hariho n'umurundi wo muri Canada yagomba kuvyandika mu gitabo yandika yuko atahonyabgoko ry'Abahutu ryabaye mwitsinda rya gatatu rya kaminuza iyo tutava hasi. Kuri ino ndwi hoho baramuhaye aho zobivugira neza vyiza vyo gushimwa. None ajya magufa yabajya abantu bose bazugwa mu binogo rusange. Bariyahuye, barihambye ukuri kwamye mu cobo. Nk'akarorero abavyeyi bacu bagiye amazima yongo kwari uguta imiryango. Nk'akarorero k'abanyeshure bajanwe mu miduga bakagenda ntibagaruke babaye ivyangazi. Kwabaye uguheba amashure. Uwo kubesha ngo nyogokuru n'umugore baragandaguwe mw'ihonyabgoko ryakorewe Abahutu mu 1972 na 1973. Kira noneho ihonyabgoko ryaremejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi, riremezwa n'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuwa 20 Kigarama 2021. Urwego rutaravyemeza ni inama nshikiranganje. Nukurorera bonkwa na benshi kandi byo gukogwa sico gusa naho ari inkora mutima bikwiye kuja imbere ibindi byose. Hariho rero Abarundi bipfa mutima, Abarundi binyanka Burundi, Abarundi babasotoranyi, Abarundi b'umutima wibuye, Abarundi bameze ugwire ku mutima atakindi barota atari ukudukora mu nkovu, ukudutoneka nkana n'ukutwifatira mu gahanga. Abo twebwe mvuga turi bande? Twebwe ni zina muhutu. Ni zina muhutukazi wese yakozwe ko n'ihonyabgoko ryakorewe Abahutu mu 1972 n'1973. Ugiye kubiraba nta numwe avuyemwo kuko n'ihonyabgoko ryakwiye Burundi buzima. Hariko haragira ko tugandarira abacu bishwe bunyamaswa,
bagatabwa mu binogo rusangi, bagahambwa babona, bakotswa mw'itanure, bwa mushikaki bagatungirwa imigano mu kibuno ku bagabo, ku bagore naho bagatungirwa imigano mu magara n'ayandi mabwa atahandi kw'isi araba kiretse mu Burundi. Umugano warakoze gushika abaporona baririmbe bati: umugano w'umugamba warakoreye umugambwe micombero ganza mu Burundi, uwahawe n'Imana ntiyakwa n'abantu micombero ganza mu Burundi, umugano w'umugamba warakoreye umugambwe micombero ganza mu Burundi. Ivyo sijana vyadukana no munsi ugo ruririmbo usanzwe uruzi. Hari n'uwanditse avuga ko na Adolf Hitler yamaze inganda z'abayahudi atagiriye amabi angana ay'abahutu bagiriwe mu Rutana. Nukuvuga ko na Adolf Hitler afise mukuru we mu bubisha, uwo kibirengeye mu bubisha akaba ari umututsi wo mu Rutana yotsa umwana yafomoje nyina akamuha nyina ngo amurye inyama. Reka nigereza aha kuko novuga amabwa abacu bakorewe nomara imyaka 50 ihonyabgoko rimaze rikozwe. Ako kagwi k'Abarundi navuze kazogira ibiganirovyigwa bimwe vyitwa mu gifaransa Conférences kuri ya gatandatu amagerekezo ya 2023 na 30 ndamukiza 2022. Ihangiro ry'ivyo biganiro nta rindi atari kutudunuza, ukudukora kwitama no kurya amagufa y'abacu batoswe kubera ubwoko bwabo batakoreye ikibazo kavuze Gaspar bayagana kandi. Ngwe mama hariho abahutu bigize ibimana mu guca ubwenge bakarenza mbere no mu bushobozi bwo kumvisha abatutsi kwihonyabgoko ryabaye. Ndiko ndavuga abatutsi no kuvuga abavyanka. Mama ngo barize baraminuza none bagomba kugira ivyo biganiro vyitwa Conférences ngo bavuge ko Severe yakoze neza canke yakoze nabi canke kuburyo yakoresheje ngo butari bwo canke bwiza. Ubwo ivyo bagomba kuvuga barabifitiye uruhusha n'ubushobozi. Inyishu ni ekaye. Mbere ugasanga muri izo ncabgenge niho yinyegeje abasya batambaye bemeza ahubwo ko mu 2014 ihonyabgoko ry'abatutsi ryari riremvye. Ndafise ivyemezo vy'abagiye mu nama nshingamateka ngaha muri Canada kubivugirayo. Ndabifise. Iryo honyabgoko ukarirondera ukazoribura. Sogokuru yapfuye aciye imyibutsa yavuye ku muntu itavuye ku giti. Sogokuru yapfuye avuze ati: ibisa birasabiranira, ikinyugunyugu gitambatamba ku muriro kikaruhira kuwugwamwo, inkigendera ku manga ikaruhira kuyigwamwo, ubana na suneba ugasunebeza nkawe, usaba umwiza mugasa, wicarana n'imbwa ikakwisha imbaragasa. Hariho n'indi myibutsa byinshi sinoyivuga ko jewe ndafise imyibutsa irenga 2000. Iyo myibutsa iravuga ko uwo mwicaranye akwisha ububi na cane cane kwabo bazokwicarana boba bikekwa ku bubi n'ugwanko rw'abahutu rurengeje urugero. Kujya kw'Imana iticarana na shitani, kujya kukuri kwirukana ikinyoma, kujya kumuco utabana n'umwijima, ijoro ari joro umutaga ukaba umutaga, kujya k'urupfu rutabana n'ubuzima umuntu aba ariho canke yapfuye. Nico kimwe nuko ubuhakana ihonyabgoko ryakorewe abahutu mu Burundi atokwicarana n'uwuryemeza akaryemanga. Ubufasha umugambi wo kwicarana n'uhakana ihonyabgoko nawe aba ari hakana. Kuko sogokuru yasize avuze ati uvugana n'imbwa ukabubayeyo. Ndasubiramwo, uvugana n'imbwa ukabubayeyo. Imbwa irakugukwayo, utanguye gukuga nk'imbwa ububaye nk'imbwa. Ivyo vyoba vyo kuko nta na rimwe ndabona umuyahudi n'umudagi bicaranye. Umudagi akavuga ko atahonyabgoko ry'abayahudi ryabaye mu ngwano y'isi yose ya kabiri. Umuyahudi nawe agafata ijambo atanga ikivyerekana ko habaye ihonyabgoko. Ivyo bintu ntavyo ndabona, hari wamaze kubibona arazobimbarira. Nta na rimwe ndabona umuhutu w'i Rwanda yicaranye n'umututsi w'i Rwanda, umwe avuga ko atatsemba ryabaye uwundi akaryemeza. Hariho umaze kubibona arazondungikira ayo majwi, arazondungikira ayo masanamu, mpeze ndayarabe, mpeze nisubireko. None ni kuko Abarundi bo bigira kandi bikagirwa n'incabgenge baminuje amashure bamwe biyita philosophe doctor mu Kilatini, PhD mu Congereza, docteur mu Gifaransa, abanzu itsinda ry'amatsinda mu Kirundi. Ni kubera ko aribo bo bivuga. N'umurundi atize atazi y'ishure rito umutwe arazi gutandukanya ijoro n'umutaga, arazi gutandukanya umwanzi n'utariwe, arazi kwirinda ikinyoma akamenya gutumbera ukuri. None we unyumva wumva izo ncabgenge wozibwira iki? Muri ico gihe ziba zibaye incabgenge canke ziba zibaye incabujuju?
uniwe inyishu. Bararonse abakoroni babafata mu mugongo ngo bariko barakora uburonzi. Yego nyene. Abafata mu mugongo baruzuye. Bobabura gute uzi neza ko hariho abakoroni bashaka ku Burundi busha bwose ngo bironkera agataka bacukura katabagoye. Bobabura gute uzi neza ko Burundi bwigeze kuvugwa ko bugeramiye inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Nkeko uravyibuka. Byaravuze n'umukuru w'igihugu aheruka kuvaho, yaravuze ko Burundi bugeramiye inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Bobabura gute kandi uzi neza ko atawukundwa na bose. Bobabura gute kandi sogokuru yapfuye yavuze ko akica urugo karova imbere, ingwano y'ibihori nezera ibisiga, umuniho wa mukeye butakubuza gatiro, uwutemu gwiwe umutiza umuhoro. Wavyumvise? Uwutemu gwiwe umutiza umuhoro. Ku Barundi nabo bahakana ko abantu batapfuye mu 1972 mu 1973, ko abantu batagandaguwe mu ihonyabgoko mu 1972 mu 1973. Sogokuru yapfuye yavuze kandi ati iranura ntishirirenda, umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina, umwana w'uwundi yimba guhisha ivu, umwana w'umusure avukana isunzu. Abo bafadikanya baronsa kabero ntibokwigwa. Na Eklezia Gatolika mu Burundi yaravuze ko ishano ritangwa mu Burundi ari ryinshi. Barigora babaze mu 2015 ingene abantu baturiwe. Ingene mu 1995 hasohotse amakete mu Burundi bwose afata zina muhutu w'indongozi hagatogwa ikete ryo mu Rutana gusa. Ntabesha abantu nta bushobozi mfise bwo guhagarika ivyo biganirovyigwa, ayo ma Conférences. Iyo mba ndabishobora ntavyo bondemeshanije. Mugabo ntakubesha no bishoboye. Iyo leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye iba yaremeje igihonyabgoko. No bishoboye na cane. Iyo leta nkozi, leta mvyeyi imeje kuvuga iba yarayemeje. Erega yemeje igihonyabgoko, hari amategeko bijanirana mbere n'ibihano bitoregwa abahakana ihonyabgoko. Uranyumva neza je ndi umuntu muto, mugabo iyo biba ivyo nishoborera, leta mvyeyi, leta nkozi yokwemeje igihonyabgoko mu Burundi hakabicitwa kirazira, kuko nta handi hantu na hamwe ndabona umuntu babuza kugandara. Batubuje kugandara, batubuza kurira. Ubu naho tugira ngo tugomba duhure tuganire ngo ivyo ntivyabaye. Akarero nakamo kuzuye amarira n'intuntu nyinshi ntereye leta y'u Burundi na zina muntu wese atujejwe, zina muntu wese ajejwe Abarundi cyane cyane babahanze, ko mu Burundi nta Conférences, nta biganirovyigwa vyobera mu Burundi bariko baravuga ngo naho nyabwoko ryabaye. Mugabo hanze biraba. Urazi kubura wawe yishwe ugacubuzwa kurira, hanyuma uyamwisha uzi neza akaba ari wakubuza kurira, akaba ari wakubuza kugandara. Urazi kwicirwa uwawe, uwo mwicanyi nyene uzintya akaba ari wakubuza kugandara, akubuza kurira, ahubwo akaca kwomora. Urazi gusogotega uwawe, uwamusogose mu kibuno umugano w'umugamba akaba ari wakubuza kuvuga. Urazi gusogotegwa uwawe, uwamusogose mu magara akamusogotesha umugano w'umugamba akaba ari wakubuza kuvuga, ahubwo agasimbira kwisunzu ry'inzu yaronkejwe amahera n'amakaminuza y'abakoroni akaza kuvuga ko abantu batapfuye. Muri abantu baza kudukora kwitama ugasanga harimo abakekwa ko base boba barishwe muri iryo honyabgoko nyene ryo mu 1972 1973. Abo bantu bumva bo bari imfuvyi. Nta muntu numwe yabuze se akabura umuvyeyi mu 1972 1973 yobikora akomeye. Yoba yataye ubwenge canke n'ikinyoma ntawe aba yarabuze. Abo Barundi wovuga ko babuze canke no gusongera isibe. Hari ibintu bidahisha, hari ibintu bidahisha. Urashaka kutavuga ko so bamugandaguye canke ko nyoko bamugandaguye, mugabo ivyo ukora bikavyerekana. Hama ukavuga ko so wawe bamugandaguye, nyoko wawe bamugandaguye, ivyo ukora bikerekana ko uwo muntu ataco yabaye. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zaremeje ko ihonyabgoko ryabaye. Ibaze ugacubona abantu basimbira kwisunzu ry'inzu kuvuga ko abacu batapfuye, batishwe, batatuwe mu binogo, kandi ivyo tuvuga vyarabaye. None karashize ingani mu Burundi haba umwana n'ikinono dushake kurira babitubuze. Ino muri Canada dushake guhurira i Montreal ahari cibutso c'ihonyabgoko hace haba incabgenge zivuga ko atahonyabgoko ryabaye. Izo ncabgenge zikaza kurya amagufa y'abacu kuko zironswa amahera ngwemama zitunganya ivyo biganirovyigwa Conférences. Nama mvuga ko ndi umuntu muto,
mugabo uno munsi sindi muto kuko ndiko ndavugira abantu bishwe, abacu bishwe nibo ndiko ndavugira. Sindi muto kuko ndiko ndasaba ko leta yomfasha ikankura ko abarundi badashaka ko ndira, abarundi badashaka ko ngandara, abarundi badashaka ko nganduka, abarundi badashaka ko mva ku rupfu, abarundi badashaka ko ndengera akababaro k'urwo rupfu ngo nkora ibindi. Hari indongozi y'umwubahwa yavuze ko ubutungane budakoze mu gihugu abantu baca bihanira. None leta itureke natwe twihanire abaduhungabanya badasonera n'abacu bapfuye ku munsi tubibuka. Ko atabuserukizi bukiri muri Canada, abari umuntu akaba atanababona kuko baba canje bagakorera impinga. Jewe reka nigire ambassadeur, reka nigire umuserukizi w'abarundi b'ikirenga bishwi, cambu ca MSZR, reka mbururimi rw'abatagikura ku munwa, reka nigire umuvugizi w'abarundi benshi baba muri Afrika, baba muri Amerika, baba muri Aziya, muri Oceania, Uburaya. Mvuga nti turaremvye ni leta itahadukura. Turaremvye kw'abo bantu barafise amafaranga, barafise abantu babafata mu mugongo, barafise aho bakorera, barafise ibitabo bandika bidutyoza. Hadukure leta y'u Burundi, turenganure. Kandi ko mperuka leta itujejwe nirabi hadukure yemeze igihonyabgoko, hanyuma duce duhigura n'uzorihakana. Narijya haba muri ONU, haba muri OUA, haba mbere naha muri Canada mbaye, hari inzandiko zivuga ko igihonyabgoko barizi. Nukuvuga ko bazi ko ryabaye, mugabo ritemejwe bazoguma badutamba ku muvyimba, bazoguma badukora kwitama, bazoguma baduha ibinoko, bazoguma baduha ibirimi. None nsavye ko leta yomuruhusha nkarira kuko izoba yankuye ko abahakana ihonyabgoko ryo 72. Jewe no bansavye leta mananiza, nsavye ko leta yomfasha nkarira, nkagandara, nkaganduka, hanyuma nkivugira ibindi. No bansavye bidashoboka. Leta rero nimfasha inkureko izo nyanka Burundi, inkureko aho gasuzuguro, inkureko iyo ntimba yazina kwezi kwa kane ngekeza karatawe natyoje. None ko ndi mu Burundi leta inkingira igihugu kiza gutera Burundi, habuze iki kwinkura ko mwene wacu antwara ukwishira n'ukwizana ko kurira, ko kugandara no kuganduka. Yari jewe ntafatiro Patrice ndi mu gishingo c'umurundi yabuze uwiwe akicwa mwihonyabgoko ry'ibihumbi 1972 na 1973. Uwo murundi mvugira akaba atakindi arondera, atakindi asaba leta ataruhusha gukurira, uruhusha rwo kugandara, uruhusha rwo kuganduka, uruhusha rwo kubwira bamwamuka ko mu 1972 na 1973 habaye ihonyabgoko mu Burundi. Kandi uwo muntu akabivuga atawumuvuguruza, atamuntu amutyekeza, atamuntu amutuma urutoki, atamuntu amuha ibinoko, atamuntu amuha ibirimi. Natanguye ndi umuhutu, mpejeje ndi umurundi yabuze kuko utemeye ko umuhutu yapfuye mu 1972 n'1973 uzohava uhakana ko atanu umututsi n'umwe yishwe mu 1972 mu 1973. Kuko imungu ziramunga igiti cahenuka zikamungana. Ndagurira abari hasi, abari hejuru bumvireho. Aka kamu uzogaha indongozi uzi uhereye kuri hafi yawe, rube urufatana mende gushika kuri kizigenza nyene icubahiro General Major Ndayishimiye Evariste ngo ahebe aturenganure. Wewe kuranyumviriza nawe uzobishikana ndakubwiye turakoze, simbandanije nsoma kuko Hamoso zari karatemberana mu maso aho umuntu abura wiwe, bakamubuza kurira, bakamubuza kugandara, bakamubuza kuganduka, hanyuma haboneka kanyunzwe kuwiwe yokwemerwa ko yishwe, hakacataruka abantu kuvuga ko ivyo bintu bitabaye. Yewejewe narago urumva n'amagorwa yewe nagowe aya mahanga y'Uburundi bw'Abarundi urumva n'amagorwa yewe nagowe